hanyuma ibintu vya mwatubwiye aya ma 20,000 miliyari nivyo aya mahera je sinatahukiwe neza ni au début y'umugambi cyangwa ni donc au cours bizogenda amahera tuyakeneye ubu nyene umugambi ugitangura cyangwa ni buke gushika muri 2027 sino mu Burundi 20,000 miliyari vraiment c'est un peu compliqué. Nitwa Zeno Nimona serukira kare muti tukurikije ntankeka utegerezwa gushika ku butunzi buharurwa ku biharuro bibiri none ko kubu turi muri 19 18 byagenze gute kuri ajya amasekiteri mwavuze yuko hashobora kuba intambamyi zikabiza politiki none intambamyi za politiki nazo zikugwa n'ibiganiro ni kubera iki ayandi ma ministeri atagirisha ivyo biganiro kugira izo ntambamyi ndizibihari amakenga umuntu yogira nuko ni kubera iki uwo mugambi uje ubunyene imbere hari iki kera hari amaplankeno n'ubu akiri valable turazi nk'amahinguriro yari yateguwe imbere imiyaga nkuba yari yarateguwe imbere n'ubu bitaraja mu novuga ngo wavuze burya engrais chimique deja muri 4e planking baravuga usine d'engrais chimiques sur base de phosphate de matongo qui est budgétisé dans les années 82 trop ariko n'ubu ntibiraja mu baravuga nk'ama usine briqueterie industrielle kugira ngo dukoreshe des matériaux ntibiraja mu ngiro none Burundi buzoja burabaho uko intwari ihindutse ncange hari igitegerezwa kubandanya ugira uti intwari ihinduka idahinduka iterambere ryoryo itegerezwa kubandanya biriho bakabishigikira. Ibi ni bimwe mu bibazo vy'abarongoye imigambwe itandukanye hari mu gihe ubushikiranganje bw'ubutunzi bwariko butunganya uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'imigambi igiye kurangurwa na leta gushika mu mwaka wa 2027 umugambi usaba imiliyardi ibihumbi 20 mu mafaranga y'amarundi. Kuri ivyo umuyobozi mukuru ajejwe uburyo leta ikoresha umushingantahe Kwizera Christian yahavuye yishura kuri ivyo bibazo mbere no kubindi byinshi cyane yabajijwe. Hari rero kuri uyu wa 17 Rusama umwaka wa 2019 ishusho ya coopération ihari uyu munsi na n'ibijyanye na création d'emploi dans le long terme. Ibi byo kuklasi igihugu nabyo nyine no kubiraba neza. Aheruka kuza umuntu bituma administrateur wa banki mondiale ubu ni naye mbere ya leta yatoye ikibazo ruguru araduga ruguru araraba ariko araza aravuga ati y'amashifre batubwira sibo tugeranije n'ibindi bihugu bikeye uko ibiharuro byerekana siko tusanze sibyo amikindi naco sishatse gukompa ibihugu mugabo tubyitize nta kibazo abantu baja mu canke ibiharuro batanga byandikisha 52%. Ukerego iyo twabifuzira twavuga ko tugiye gutererisha mugabo kuvuga ko kubana babiri muhuye umwe afise problème ya malnutrition twaja mu gihugu cyo n'ibisi twoshimira sivyo umwe kuri babiri sivyo ashobora gufata umwe kuri batanu canke babiri kw'icumi umwe kuri babiri turaja mu gihugu twese sivyo
ivyo rero ni ibiharuro usanga bihari kuri ivyo biharuro wobibaza ngo ibintu niko biri tukibuka tukija muri ibi vy'amatora by'ibihumbi 2015 ndabahagarara gukora ku biharuro bituma usanga ari igihe bidakunda abanyene baduklasa bigeze kuvuga bati tubwavye ibiharuro uko bimeze uko bitwereka igihugu n'ikindi kapablo guhemba abakozi amezi 6 si vyaravuze n'ubu naheze imyaka 2 naheze imyaka 2 ndakikwishyura mugabo baraheba kandi agira ababwire ko jewe iminsi namaze nta myaka bahemba igihe nk'ubu tiriho bahembwa yavuye ndakigiyeko ica mbere ni uguprena conscience y'ukuntu utegura ivy'iwanyu ico nico ca mbere bwa mbere twarategura ukuntu dusohora amahera ya leta ugasanga imishahara muriko muyishira ku tariki 5-10 muguyu munsi ukwezi kw'indwi ya nyuma y'ukwezi tuvuga ko imishahara ni obligatoire ibindi byose tumaze guhagarika nabo baba batebera mu minisiteri biba byateje nabyo nyine turiko turamenyera kugira ngo umwaka uza ntihagire umuntu n'umwe ahembwa mu kundi kwezi vyashitse kare ico ni ica mbere. Ica kabiri duhemba amahera angana gute abafonctionnaire bose ba leta ushizemo n'izi nzego zose turi ku miliyari 332 ku kwezi sivyo obere yinjiza ngaha amaye miliyari 660 wowe uravuta amahera yo guhemba abakozi mu gihe cyatuma baco neza ica mbere guhemba abakozi ibindi bigakurikira mu gihe iyo miliyari nguko rero bigenda guciye ko uri kubaza utavahe niyo prise de conscience kuba ko priorité kandi bakishira mu gihe mu gihe uburyo tuba tubufise haba imigambi nko mu rugo urashobora gufata ibintu by'umugambi wizwe neza nta kibazo kimwe gufata ideni ugiye kuriki ufashe ideni ugiye mu mugambi urabikora navyo leta ikora navyo n'umugo gukora nabigeze ku kibazo ca création d'emploi dans le cocktail twavuze ko dufite ikibazo cya chômage cy'ubuzi kurwaruka twasiguye n'iyo byazanye niba mwakubwiye neza mu bihugu byose ku isi nzima ibihugu ugiye muco bita mu nzira y'amajambere c'est le secteur privé iza gupilota ekonomi secteur privé iza gupilota ekonomi kugira secteur privé ipilota ekonomi nuko hariho l'industrialisation y'icyo gihugu kugira ushike kuri industrialisation nuko ufise umuyagankuba mu gihe amahera 3 sur 100 ariyo cyangwa yeneje ushaka gute habeho secteur privé ushaka gute ko industrialisation ibaho gute ushaka gute yuko ubuzi buboneka kugira kwabaruka irusohoke aba leta muje muri privé kwikora twabute cyo bituma rero uyu mugambi tuvuga ati mbere na mbere shingufu mu bintu bijanye n'umuyagankuba n'ivyo byashize kuzeye mu minsi yahera abajournaliste bavuga delestage bayi buyenzi bakomeye n'uri amasaha bikati tuye twikorera ubuzi tubaye bwose mu bilansi uyu munsi arabagaye kuwo bibona cyibaza ko atacakoze tumenya na kimwe cyakozwe mugabo hariho byinshi babikorera ko nibi rero kwaruka ni ikibazo kizwi bashaka bafite ikibazo uyu munsi gikomeye ikibazo kijanye na todo chômage leta irinda gukora kwikure mu nzira naberetse ibikorera ko mu minsi iza muzakoma amahinguriro twavuga ari hinguriro ushobora gutangura gukora uyu munsi bijya by'umwaka uzotwara abantu batari bakigihumbi cyangwa barenga bwabo yite de transformation turiko turavuga uzotwara tukreya tugaha isolation nyuma y'agaca abantu 10 oba baramusakazi nabo baje kwikorera twabo
hambavu y'ivyo rero ndabokotera leta muri iyi nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga ya leta hari ico bita fond d'exécution des jeunes. Cingaruka ku kibazo yabajije uyu mudamu ati baragenda uyu yaronse uyu ntiyaronse aronka itaratangura biratangura banque de jeunes ntiratangura aronka itaratangura. Umukuru w'igihugu yakivuze n'ijambo rya porogeme avuga iyo fond d'exécution de garantie ijambo imiliyardi 3 bivuze ubu mu nteguro hari imiliyardi 4. Ibi bijanye na Rwanye Bujumbura umwe wese burya afise uruhara muri na leta irafise uruhara. Leta iri muri uno mugambi niki harimo politique d'origine sinababwiye nido plan d'action muri uno mugambi harimo politique d'origine kaba politique d'origine location vente fonctionnaire de l'État bakagira ibi byose biri mu byateguwe muri uno mugambi biba mu mwaka umwe umugambi w'imyaka 10 ari bibanza kuba ikigenze kigaye ikindi. Mu bijanye rero n'ibi navyo nyene urwaruka ngaha turimo benshi mugura bizi yuko hari umuntu tobira ngo yuko yogungaye sibyo bwa mbere no kurima ubu niho benshi bw'abana abantu bize barima kugira ngo bazatera abagore batandukanye bwa mbere bamenya kurima n'ibintu by'abanyarukote hari nuko kuza ngaha rero niko kugira none ko biba d'offre de la demande kugira niba yiva muri zikamara amezi 3 atamukiriya araho arayigabanya ico gusa coba nk'uko babivuze ni politique de logement. Politique de logement iraba no muri bihugu muri mugambi birimo ico ukora uradesengloge la ville. Voilà desengloge la ville ukubaka quartier ushaka kuri gisagara ugafata amabisi muze subvention agaca twara abantu bashaka amahera make par rapport twara mu nyakabiga abantu baca kubaye sivyo ibintu bigenda buraba bukebuke mugambi ziko vyimviriwe muri uno mugambi. Ibi bijanye na experience sinza kuvuga ukuntu batanga akazi mugabo experience kandi sinza kuvuga ko atakimaze mu kazi mugandazi yuko hari umugambi wa leta yiyumviriye aho hari isi benshi baronka mugandazi kwa abantu isabira stage go program uti amahera vahe mushikiranganje yavuze miliyoni zingahe je ndibaza ko mwamutamye nabi nkundira nashimanye sivyo mwamutahuye nabi nikakuja jewe navuze ni je no umugambi yuko nahora ngira reveni y'imiliyoni ku mwaka ati ku mwaka uzegeye kugira miliyoni 12 sivyo tiroveni ya twese twihaye umugambi tukayitereranya y'amafaranga usanga tuteko turagira yigeze avuga yuko abere yuko bazosaba amahera ku baterere umugambi ibinaba havyo yigeze avuga amahera yo kuzotuma uyu mugambi w'iterambere w'igihugu ushirwa mu ngiro avaye nabisiguye bwa mbere ava mu mahera ayaturonka ava mu bakijya kigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi ayandi azova muri ibihugu by'abagenzi gufashanya navuze ko n'abatanguye za système de Nations Unies mu DAF sivyo ayandi azova muri bijanye na partenariat public et privé n'abahaye akararo k'ibarabara gishobora no gukorwa sivyo ayandi ava mu madeni fise umugambi mwiza urafata ideni intego y'uyu mugambi w'igihugu w'iterambere. Uwa mbere yavutse ahanini yashirikiye ku kintu ca création d'environnement pour développer le pays aho yaratwibutsa muri kahise ko ibintu vyagiye biraba
nibaza yuko uyu mugambi w'ipfunyapfunyo nk'uko mwabivuze nayo ubundi mu minota 15-20 biragoye kuvuga ido n'ido ibizoba mu myaka 10 yose no mu mwaka umwe usanga bigoye. Twagerageje no kuvuga muri rusange muri make uko bimeze, mugabo nababwiye yuko umugambi nk'uko wateguwe n'abarundi b'abanyabwabo bategura tuzi ibibazo dufise. Ibibazo rero biriko urashikiriza environnement sain pour développer le pays birimo ivyo vyashize imbere. Uravye zirya nkingi uko zigenda zikurikirana urabona ahantu tuvuga ivyo gutunganya neza ibi vya gouvernance, ibi vyo développer le secteur privé, ibi yuko bishingiye sur la des valeurs démocratiques byose biza bishira imbere bifata ikimuriko muravuga cyo gushiraho un environnement sain.